giti muze mufashe ngire ko ndabereka abantu rero twari kumwe dukorana iyo reresi y'umushinga naye haba hari ikigahema haba hari umupasoni yego n'inyuma y'imbere y'umurealizateur inyuma y'iterambere ry'umurealizateur haba hari assistant ubu niwe assistant wanje muri realisation Ucongereza bavuga ngo behind a successful man there is a powerful woman. narize nahuye niga benshi baramwenze ari nyuma yaje nahuye niga kandi ni n'umudirector mwiza je nabo nego Shagi Shagi ro comedian Shagi abashi benshi cyane kuri Shagi arashushe ndaho abatora bino sinema abatashika kuduce twiyagiyemo muzobona ko ari umuhatari arenze ni nawe yabaye hafi yacu muri directing yaradutereye ivyiyumviro vraiment Shagi big up nitwa Manirakiza Amede ireresi yitwa Imva ya Mwihoro nije nayiyoboye ku directing ngira benshi baturavyumva no kuvuga sije nayanditse kandi iyo niko nayobora sinyobora cenye Kado Habere tabizi rero hari banze bwiko ari iyo mvuga n'umushikana ari abavuze ngo ndamwimenyereza hakiri kare ngo abantu bamukunze ndabeshe era ntambaye ikoti nuko rero uyu mukobwa mushikanje rero jewe ndamuzi ari muto muga sinarinzi ko afise impano yo gukina sinarinzi ko afise warubizi mwubahwe sinarinzi ko afise impano yo kwandika mugatwara mubonye muri BMT tumubona ariko akora muri warubizi hanyuma mbona ni wa mushikanje bwaho ndarazi no gukina araza arakina iwacu turamubaza uzi no kwandika buryo atego nogerageza aragenda yandika histoire iyi ntimwibaze ngo ni histoire yanditse abasiriyaste baravyumva neza hariho histoire hariho na script burya histoire nibisanzwe umuntu wari wese muri mwe bwafise histoire yiye iyo histoire yawe iyo nyene navuye ruguru nzi Bujumbura mpura n'abandi baranyiba ntabwo ubuzima busasha nsubira ruguru iyo ni histoire iyo histoire yo dushobora kuyikoramo script ikaryoha abantu bakaraba bakaryoherwa kuvuga tutashyira mu byabiri by'ubuheshi na bya bya montage filime ikaba nziza rero uyu mukobwa ntabwo yakoze histoire gusa ntabwo yazanye histoire gusa yarayanditse abasiniyaste muraza kuvyumva nta nubwo ari umukinyi gusa ni n'umuscenariste ivyo ndagomba ko muvyumva nuko rero aduha filime muri BMT turaheza turayicarira turayinunuza turayikambura turayumva hama tumubwira tuti mukobwa tuje kuri tele niho twahurira no mu nzira n'umushefu wa Bollywood dufashanya kuyikora kano kazi mwabibonye ukuntu byagenze ibyari bitworoheye iyi reresi rero twayikoreye mu ntara ya Ngozi yose kiretse udu episode dukeye muzobona twanyuma twakoreye ine Bujumbura kubera histoire ikomeze ibi Ngozi ikagaruka Bujumbura iyi reresi igizwe na episode 12 iyi reresi rero twayikoze iminsi 10 turi Ingozi twebwe BMT n'abakinyi twajanye Ruvini Ngozi Ruvini Bujumbura twamaze iminsi 10 dufata maison de passage twiraramwe iminsi 10 turi kumwe n'abakinyi turi kumwe n'ibihangange by'Ingozi benshi murabazi reka ngiriko ntabatevya Kado Habere ndamusavye zino Kristo giti muze mufashe ngire ko ndabereka abantu rero twari kumwe dukorana iyo reresi y'umushinga naye haba hari ikigahema haba hari umupasoni yego n'inyuma y'imbere y'umurealizateur inyuma y'iterambere ry'umurealizateur haba hari assistant ubu niwe assistant wanje muri realisation Ucongereza bavuga ngo behind a successful man there is a powerful woman. narize nahuye niga benshi baramwenze ari nyuma yaje nahuye niga nuko rero twari kumwe n'aba turiyumvira duhamagara abantu twumvikana muko imbere y'uko dutora abakinyi tuba dufise abandi bantu tubanza kwitura ni ikampani ikora amareresi niba mwabonye ama-image meza amasanamu meza mukumva amajwi meza banyakubahwa X-ray na Niji Pro na Gerehani uyunye
uyu unye X-ray ni kaka kagodi akina reflect sana, muramubona uyu niwe dukesha amasanamu yose mu mafilme ya amasanamu menshi yo mu mafilme yacu n'amajwi umuhungu n'umuhinga cyane. Dusabe n'iki pro yaje uyu nawe uri mu bosi uri yabihijya nimba mubona muri sinema bitonze neza ubu ni bakora montage, ni ukuvuga bafite staff nini saba bonyene muganisemo kubereka abagusa nibo twakoranye turumvikana turakorana contrat bemera kudufasha inoreresi. Nico gituma misi yose filme yacu ni mwayibona itangujwe n'akadege kajya kadege kerekana iyi company yacu agakwirikira BMT amaburi huru hanyuma yes nivyo nivyo mugabo mubonye izo company zibiri mumenye muti agiye gusha nuko dushitse Ingozi imbere yuko dushika Ingozi twari kumwe n'icyamamare umuhungu w'icyamamare Chris ndabasaba shike hano cyahiro cyawe. Uyu muhungu yarihebeye sinema inkaje mutama nizere kutararongo yarihebeye sinema twari kumwe na ntaraza yari yarakoze yaje ari hano ndamusabye mu cyubahiro cyiwe yegere hano ngo badabereke abakinyi muzobona muri no sinema bagiye ngo ni wa mugangara yagaye muganga naam okay uri wa muganga ubwo twavanye n'ibijumba barahwa nuko dushite Ingozi rero twahuriye n'umuntu je ndamuha ivyubahiro akwiye reka bari we mbanza kuvuga muri iyi sinema muzobona ibintu birangiye niwe yarajejwe location twicaye ngaho Bujumbura tumbwira turonderera aho twakiriye hose niwe yagiye harondera Joaquim Nyakubahwa turagusavye mu vyubahiro vyanyu negereka uyu niwe yarondeye location y'Ingozi yose afatanije na bagenzi we. Naganda nababwire n'igihe cyose yaba atari kuri kamera X-ray Joaquim yaba hari kuko ni umukameramani mwiza umu editor reka no muvuga sinoheza Joaquim mwanabonye ko ari n'umukinyi mwiza. Inyuma yaho twahuye n'ubundi muntu akomeye nawe badufashije kugira location ariko kandi ni n'umudirector mwiza je nabonye nyako Shagi Shagiro comedian Shagi abashi menshi cyane kuresha arashushe ndapo abatora mino sinema abatashika kuduce twiyagiyemo muzobona ko ari umuhatari arenze ni nawe yabaye hafi yacu muri directing yaradutereye ivyibiro vraiment Shagi big up. Hanyuma twahuye n'abandi bigeme babiri uwa mbere nawe aratukana n'agasuri twagiye tugusabe Nyakubahwa shukrani wegere ngaha nawe aba bose niko ndavuga n'abanyengozi abakobwa benshi baraba kuri YouTube barakazi tukana kuyi no muri filme bitaciye bicika nuko hariho n'undi mwigeme yitwa Ella wowe mbona taje ndamugoye yashite ngaha yitwa Ella nawe iyo mwakora mwaca mumenya bakunda kuraba YouTube bakunda kuraba comedy cyangwa amasinema y'Ingozi. Nuko rero bano banyengozi batubereye abana beza okay batubereye abana beza Ingozi twahabaye amahoro. Hari kandi babwira n'ikindi kintu uhera ku banyagihugu b'Ingozi gushika ku bategetsi b'Ingozi na Nyakubahwa Mustanteri w'Ingozi twarahuye uhera ku banyagihugu gushika ku bajejwe intwaro kuri sinema barayumva cyane sinavuga ko baturusha ariko bararenze. Nuko rero twakoze turaba isinema ntabwo irimo abantu benshi nubwo ari niniya ifite ama episode menshi twari aba twakoranye uku aba nibo twakoranye ari aba principale mugabo hariho abandi bagiye bacamo muzobabona uwitwa Nzeye mugabo mubonye kado yaramwera akoreye yaramwishe Nzeye yitwa Mustafa na benshi bakigi bose ni benshi rero. Nuko rero jewe narifashe umwanya kugira ngo babwire yuko ireresi yakiriwemo n'aba bantu kandi bitanze cyane. Ikindi nagira ndababwira niba mumaze igihe muri aba filime zo muri PMT iyi bari intango inyuma mutegereze murabe muzokumirwa
niba mwabonye umwana w'umwigeme cyangwa umupfasoni agenda yica abantu bisa nkaho ariko arihora, ikibazo gihari. Kuba baramututse, kuba baramufashe nabi mu rugo, bituma yicuba abantu. Icyo kibazo tukibaza hakiri kare, kizodufashe gukurikirana ireresi gushika kuri episode 12. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mira Sabastyle, niba muri ko murabona ko tukangaragara gutya muri no kanzu Sabastyle yanyambitse, murazi ko bakora ibintu byiza cyane rwose. Mugende ku mbuga mwandike Sabastyle mubego mu manza zanyu, ibintu byose birakoze.